Reka subire ndabaye kaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaye kaze mu makuru yacu yo kwiyi saha, akaba hari amakuru naje cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. General Major Silas Ntigurirwa ndetse na Apirime Niyongabo ariko barahwibibikanya Evariste Ndayishimiye icuka kibi caduze hagati y'intwazangabo mu gisirikare na cyane rero aba ba generali bateguye umugambi ukomeye wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye bamubarira ko ngo barambiwe intwaro yiwe. Prime Niyongabo ahamagaye abasirikare itsinzi kugota ikirimba cyo mukuru w'igihugu ibigira bimushikire ni nk'ibyashikiye Jean Baptiste Bagaza. Naho myandi makuru dukesha ikimenyesha makuru ca Ejo Heza cyo kuwa 10 kigera mu y'umwaka ifise umutwe ufise inkuru igira uti kura kuziko bakubegeye ku bwawe. Ni amasezerano benshi babonamwo amakenga menshi bivanye n'ingene abayateka imikono bifashe ingene bashusha mu maso bagaheza imbere y'amakungu. Ivy'intambara zivugwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo sevyo no munsi zatanguye guserura akotsi kaboneka mu bagurikiranira hafi ivy'akarere mu mpera za 1994 nyuma y'ihonyabwoko ryabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Benshi mu bagirizwa kurigiramwo uruhara bagahungira mu buseruko bwa Kongo. Ico kiringo cahuriranye nuko mu Burundi naho hariko havugwa ivuka ry'imihari yari yiyemeje guharanira demokarasi yari ihejeje kunigirwa mu menshi muri 1993 bikozwe n'akagwi k'abahora ku butegetsi kuva muri 1987. Abari bahejeje kwiha inkumbi mu Burundi mu gusesa amaraso y'inzego zari zitorewe n'abanyagihugu baragerageje gupfundikanya mu guhenda abarundi n'amakungu ko basubije umutegetsi umugambwe wari watsinze amatora Forebu, ariko bibutse kwipfuka bwakeye abarundi bazo bamaze gushegeshwa n'ako kagwi. Mu gihugu ca Zaire ari muri Kongo y'uno munsi wari umukuru w'ico gihugu ico gihe ari we Mobutu Sese Seko yariko yagirizwa n'abanyagihugu biwe ko atwaza igikenye akaba kandi yari yarigize akamana ka Zaire. Haca hategurwa ubutembagazwa rwiwe. Ibihugu bitatu Zaire, u Rwanda n'u Burundi biba byinjiye mu ntambara rusangi bivanye n'imvo bari bahuriyeko. Iciswe intambara ya mbere ya Congo, Première Guerre du Congo, yatanguye muri 1996 yahuje ubutegetsi bwa Mobutu mu muhari AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, wari urongowe na Laurent Désiré Kabila, akaba ari nawe watembagaje intwaro ya Mobutu ku wa 17 Rusama 1997. Uwo muhari AFDL wa Désiré Kabila wari ufashwe mu mugongo n'umutegetsi bw'u Rwanda kugira bace bafashanya gutuza abagwanyi b'umuhari FDLR. Uyu muhari wari wubatswe n'abagirizwa ihonyabwoko ryo mu Rwanda ryakorewe Abatutsi muri 1994. Muri 1996 hamaze kuvugwa urugamba rugamije gutembagaza Mobutu mu Burundi, Major Petero Buyoya yaciye abibonamwo akaryo ko gutegura uko azoja guhigayo imihari y'abarundi. Ubona ko urugamba rwari rushushe mu Burundi.
niho Petero Buyoya yatembagaza Sylvestre Ntibantunganya kuva 27 z'ukwindwi 1996. Muri ico kiringo igisirikare c'u Burundi FAB carahaburiye abasirikare benshi bajanywe mu ntambara mu buseruko bwa Kongo gushika aho ubutegetsi bwa Buyoya bufata ingingo yo gutwarayo abasirikare bitegurira kuba intwazangabo biga mw'ishure kaminuza ISCAM. Abatari bake barasemereye ko iyo ngingo ya Buyoya ishobora gutuma igisirikare c'u Burundi gitakaza inguvu kubera cariko kiratakaza abasirikare benshi kandi mu gihugu imihari nayo ishuhije urugamba, ariko kandi ubutegetsi ntaco bwahinduye. Imiryango myinshi y'abasirikare yarabuze ababo, ntibaronka n'ibiziga vyabo ngo bashobore kubahambana iteka, kuko benshi baraburiwe irengero bivanye n'ingene urugamba rwari rushushe. Harageze aho abasirikare b'u Burundi bagabanuka cane, ubutegetsi buca bufata ingingo yo kwigisha ivya gisirikare abahejeje amashuri yisumbuye bose mu ciswe SOM, Service Military Obligatoire, Service Militaire Obligatoire, kugira ngabo ubutegetsi buzokenera ko boja gufasha bazobe bazi ivya gisirikare. Tubivuze ko Mobutu Sese Seko yafashe ubutegetsi muri 1965 atembagaje umukuru w'igihugu Joseph Kasa Vubu. Mobutu nawe atembagazwa muri 1997, akaba yari amaze imyaka 32 ku butegetsi. Itembagazwa rya Mobutu ryavuzwe ko ryatewe nuko hari abategetsi bo kw'isi yari asigaye yankira ko ngo baronka kudukemanyi tw'ubutare twava mu buseruko bwa Zaire, kuko ngo we yari yipfuza ikibanza gikomeye mu batwara isi, ica igenda iba imvo yo kumuhindura. Ivyo vyatunguye kumvikana mu majambo akarishe cane yarasigaye akoresha mu kwifatira mu gahanga bamwe mu ndongozi z'igihugu rutura kw'isi. Nubwo ivyavugiwe hejuru vyavuga ko u Rwanda n'u Burundi vyari vyajanywe muri Zaire no guhigayo abarwanyi ubutegetsi bwavyo muri iyo myaka ya 1996 mw'ibanga rikomeye, harimwo igikorwa abategetsi b'ivyo bihugu bahawe n'igihugu rutura kw'isi mu kubibera ivyariho mw'igabanganwa ry'ubutare ryari rishushe mu buseruko bwa Kongo, ndetse no kurondera inzira zizewe bucishamo gushika ushikiriye benebwo. Ivyo bihangange vy'isi nivyo vyahaye inguvu Laurent Desire Kabila kugira ngo ashobore komora Mobutu mu ntambara yamaze akanya gato. Benshi bayifashe ko vyasa n'ibikino vyateguwe. Amaze gushika ku butegetsi, hari abahanuye Laurent Desire Kabila ko yokamisha ubwo butare mu gusaba ibibanza vy'iteka kw'isi. Kugira ngo ivyo bikunde kandi bamuhanuye ko abanza kuzibira imihora y'ubutare bw'ibihangange bimwe bimwe vyo kw'isi kugira ngo bimwumvirize, ntiyibutse ko iryo kosa ariryo ryakoze ko uwo yasubiriye Mobutu. Ubuseruko bwa Kongo, ibihugu vya Afrika biriyo biba bifise ibihangange kw'isi vy'abarungitseyo gukurikirana ivy'ubutare canke ibijanye n'ubwoko bw'ibiti bidasanzwe bikurwa mu mashamba yaho, arivyo kandi bikoreshwa mu kubaka amazu mu bihugu biteye imbere. Uwagomwe n'ibihangange vyo kw'isi agatumwayo bishobora kumuhesha iteka ubwiwe
ndetse ubutegetsi bwiwe n'igihugu ciwe bigatuma atawumukomakoma mu gihugu iwe. Nico gituma iyo hageze uwo bashaka gukura mu buseruko bwa Kongo mu bihugu vya Afrika agwana intambara ya runyota. Muri 1998 ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila bwarashatse kwisokora mu masezerano amwe y'ibanga yatuma ibihugu bimwe bimwe bishikira ubutare n'ibindi vy'agaciro bikurwa aho muri Kongo. Hariho kandi ibihugu rutura kw'isi vyari bisharikanye byashatse kwaka bigenzi vyavyo uburenganzira bwo kuronka ubwo butare, bica bikoresha Désiré Kabila kugira ngo yirukane intumwa z'ivyo bihugu bikomeye kw'isi. Niho intambara yaca yaduka. Iyo ntambara yabatijwe ko ari intambara rutura ya Afrika, Grande Guerre d'Afrique, kubera ubwinshi bw'ibihugu vya Afrika byayihuriyemwo. Muri iyo ntambara ku ruhande rwa Congo, Désiré Kabila yari ashigikiwe na Angola, Zimbabwe, Namibia ndetse na Chad. Ku ruhande rw'imihari yavuga ko igwanya Désiré Kabila bari bashigikiwe n'ibihugu bitandukanye nk'u Rwanda na Uganda. Bivuze ko hari imigwi y'ibihangange kw'isi yacisha ivyo ikuye muri Kongo mu nzira zitandukanye yari ishamiranye, bituma abaserukira batana mu mitwe. Muri 2001 umwe mu bacungera umutekano wa Laurent Désiré Kabila yitwa Rachid Kasereka yarirasiye umukuru w'igihugu, Kabila aca aracikana. Umwanya muto uwo Rachid nawe aca aragandagurwa, arashwe n'uwundi yari ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu yitwa Shilabagua kw'itegeko ry'umukukira yitwa Edi Kapendi. Ababikurikiraniye bavuga ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'ibihugu biturutura kw'isi, kuko nivyo bikoresha uwo mukenyuro wo kuzimanganya amatohoza mu kugandagura gihutihuti abo vyatumye babanje guha imiryango yabo imifungo y'amafaranga n'uburenganzira visa bwo kuja kuba muri ivyo bihugu rutura mu buzima bwiza. Mu masaha make yakurikiye, Désiré Kabila yaciye asubirirwa ku butegetsi n'umuhungu wiwe Joseph Kabila Kabange. Ubwo butegetsi nibwo bwagereraniye ayandi masezerano mashasha n'imihari yari yarafashe imigwanisho muri 2003. Gushika uwo munsi ubuseruko bwa Kongo bunyagaramwo abasirikare injojo b'ibihugu vya Afrika bivuga ko vyagiye gufasha Kongo mu rugamba rwo kwirukana abansi bayo. Ivyo bihugu ni nka ibihugu bihurikiye mw'ishirahamwe rya SADC mu mugambi Samidi RC, harimo Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Ibihugu bihurikiye mw'ishirahamwe rya CAC mu mugambi wa EACRF, Kenya, Uganda, Burundi na Sudani y'Epfo. Ibihugu by'inshuti za kera za Kongo harimo Angola, Zimbabwe ndetse na Namibia. N'igihugu kibanyi rukaba ruriyo mu rwego rwo gufasha Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo mu kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Ruho rwohereje igisirikare gishika ku bantu 10,000. Tubibutse ko inteko za MONUSCO zose hamwe zari mu buseruko bwa Kongo ziharurwa hagati y'16,000 na 17,000. Hoba kandi ariho ngo hari inteko za ONU nyinshi kw'isi. Tubutsa kandi ko hari n'ibihugu vyari vyarungitseyo abacangero mu buseruko bwa Kongo nyine. Mu nyuma amakungu aravyiyamiriza ko uwo mukenyuro utabereye, koba ari guha impigi iyindi mihari.
bamwe bafise amakenga ko ari amasezerano hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ataco azovamwo, boba bafise ishingiro kuko akarere gakurikiyemwo hafi ibihugu byose vyo kw'isi n'ingabo zavyo ziharurwa mu bihumbi n'ibihumbi. Nta kuntu umutekano woba uhungabanywa n'umuhari umwe hama ngo binanirane ko wotuza, ahubwo hariho ibihangange kw'isi bituma iyo ntambara idahera, kugira ngo muri ako kajagari abe ariho bacisha udukemanyi twabo. None izo ngabo zose z'ibihugu bitandukanye ziriko zikora iki mu buseruko bwa Kongo? Abavuga ko itunga kama riri mu buseruko bwa Kongo rihanzwe amaso n'isi yose, insiguro ni iyo kuba igihugu bitandukanye kw'isi bihafise amaso, amatwi ndetse n'amaboko. Tugaruke ku muhagarikizi w'ayo masezerano ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kiravugwa kugira ngo uruhara mu bibazo bivugwa hirya no hino kw'isi mu ntumbero yo gushika ku nyungu zacu. Intambara zadutse muri Iraq na Afghanistan bivuga ko ivyo Amerika yaronderayo yemeye ihasiga abasirikare bayo ibihumbi amajana. Intambara ya Somalia imaze imyaka n'imyaniko, Eri Shababu bivugwa ko ifashwa mu mugongo na Amerika hamwe ndetse n'ibindi bihugu rutura kugira ngo bahakure ubutare bariko barakurayo. Intambara mu bihugu vya Afurika y'uburengero ndetse n'ahandi muri Afurika, imihari egwana ihabwa ubufasha n'ibihugu rutura kw'isi kugira ngo bikamishe ako kajagari mu gusahura ubutunzi kama bw'ivyo bihugu. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ibihugu nka Amerika n'Uburaya, ibihugu vya Amerika n'Uburaya bifisemwo uruhara rukomeye, nk'uko ari vyo vyatumye ibihugu vyunze ubumwe vya URSS harimwo Uburusiya na Ukraine bisambuka, bimwe bica bihomekwa ku Buraya. None vy'ukuri igihugu gisanzwe kizwi ko amateka nk'ayo tuvuze coshobora guhagararira amasezerano y'amahoro mu kibanza nk'ubuseruko bwa Kongo? Muri make ko uko isi yubatswe n'abayibako, uwugusumvya ubwenge agutwara ibyawe ukanura. Nta wota amakosha kuri ivyo bihugu rutura gusa, ahubwo amakosa akomeye afise abo muri ivyo bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, kuko bama bahendwa ngo basubiranemwo bakemera. No mu kibano ivyo utahakunuriye bagatereranya bakaruryanisha n'uwo mwubakanye, urugo rutabagara rwari rwifashije. Ibiri mu buseruko bwa Kongo abavyitirira ubwoko n'ubu nuko amaso yabo agarukira ku mazuru yonyene, nayo ahandi ho ni ibahari ry'amabanga bisaba ko yogwanwo n'abazi imyimbi n'ingaramira. Kuva muri 1996 gushika muri 2000 barahuriyeyo kubw'impunzi, impamvu zitandukanye. N'ubu munsi bahurirayo kubw'impamvu zidasa ku badukurikiranye neza. Abarundi n'Abanyarwanda bashatse gutana mu mitwe imbibe bahana n'izo bakoresha nk'uko vyahora bigenda ku ntwaro za cami, ntibarinda kuja kuzunguruka mu bindi bihugu. Abahabizi barabizi ko ata munsi n'umwe Burundi buramutswa CNDD-FDD uzigera bushamirana n'igihugu kibanyi
ruramutswa nk'uko bivugwa irya nino ni amajambo yo guhwamika abahwamye n'ikimenyamenya inzego z'ibihugu zose zo ziguma zikora zifatanye mu nda. Abanyagihugu ba Kongo basinzirizwa n'utujambo dusosa bababwirwa n'abategetsi babo ko ngo bariko barabagwanira bafashijwe n'uwucankurija, bigatuma abanyagihugu batatabona neza ko abo bategetsi nyene ari bo vyananiye gutunganya neza igihugu kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Nibakure ku ziko bariko babagerwa ku bwabo. Ngiyo rero intahe twari turiko turashikirizwa n'ikimenyeshamakuru ca Ejo Heza. Reka dusozere ngaha amakuru yacu, turaza gusubira mu makuru araza kuba n'ubundi agezweho kuri ino mboneshakure yanyu mukunda cane Werurwe ya Isange TV, nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi vyakorewe amatohoza.